Amahoro y'Imana mushobora byose abe kuri mwebwe mwese. Iki ni kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Ibikorwa by'isasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025 birabandanya mu rwego rw'inama nshingamateka y'u Burundi. Ahakuru twibutse ko imirima nyezina igizwe no kwiga hamwe no gutora amabwirizwa yorohereza bene gihugu, hakiyongera ko kugenzura ibikorwa vya leta nkuko bitekanywa n'ingingo y'163 y'ibwirizwa shingiro rigenga Republika y'u Burundi. Mu kiganiro cyo kuri no munsi tugaruka hanini ku bikorwa byaranguwe n'abanyakubaho bashinga amateka muri yindwi igira kabiri y'ukwezi kwandamukiza 2025, aho inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka zikoraniye hamwe zashikirijwe icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu gice ca mbere c'umwaka wa 2024 ushira uw'ibihumbi 2025 n'amafaranga yakoreshejwe ku yari yarategekanijwe ku mwaka. Nkaba rero ndabahaye ikaze. Kwigenekerezo rya 10 ndamukiza umwaka wa 2025 hari ku munsi wa kane w'indwi dusozereye, inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka zikoraniye hamwe zarashikirijwe icegeranyo cerekana uko ishigwa mu ngiro ry'integuro y'ibikorwa vya leta n'uburyo bijanye ku mwaka vyategekanijwe ryagenze mu gice ca mbere c'umwaka wa 2024 ushira uw'ibihumbi 2025. Ni cegeranyo gishikirizwa na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca hisunzwe ingingo y'168 mu gace kayo ka kane kibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Ni mu ntumbero kandi yo kurimbura urugero ruba rugezwe ko mwirangura ry'imigambi ya leta bafatiye kuri yandinganizo y'iterambere rirama rigamije gushikana Burundi kumbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Hamwe rero no kuri wa mugambi usuwemo w'iterambere mu kiringo kiva mu 2018 gushika mu 2027. Nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere, ivyaranguwe vyashimikiye cane ku vyasabwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka igihe hashikirizwa icegeranyo nk'ico c'igice ca kabiri c'umwaka w'2023 ushira uw'2024. Navyo nivyo kugwiza imbuto zirobanuye n'umwimbu mu burimyi, harimo no gutanga inyigisho mu mashirahamwe koperative, kubaka ibiro vy'amazone no gukahiririza ubwenge indongozi hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu mu vy'intwaro, kwigisha abo bose bagize uruhererekane rw'abashira mu ngiro irangurwa ry'imigambi ya leta, hamwe no gushikana umuyaga nkuba n'amazi meza mu bigwati vyinshi. Imbere y'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka byaramenyeshejwe ko ibikorwa byose byaranguwe bafatiye kuri kimwe cyose gitanga umusaruro ugana ishingiro ry'imbona kazoza n'umugambi w'igihugu mu iterambere, cane ku bisata vya politike, ubutunzi, ibidukikije n'imibano nkuko bigaragara muri ico cegeranyo. Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yerekanye ko ivyo leta yari yishinze hisunzwe imbona kazoza hamwe n'ingero z'umugambi w'igihugu ku iterambere mu bijanye n'intwaro, amahoro no kunywanisha. Nta gisata na kimwe casigaye inyuma uhereye ku butunzi, ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu, ingenzi n'ibibanza vy'iratiro, ubutare n'agataka, uburaro, isuku no gutunganya ibisagara, gukingira ibidukikije hamwe no gusanura imihora y'amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura. Hari kandi n'ibitari bike vyaranguwe mu gisata c'indero n'inyigisho hamwe n'amagara y'abantu mu kuronsa bene gihugu uburyo bwo kwivuza n'ibindi. Muri rusangi rero iki cegeranyo cerekana ibikorwa vyaranguwe muri iki gice ca mbere c'amafaranga leta yari yarategekanije ko biri ku rugero rw'ibice 70 n'uduce 53%, nayo amafaranga yakoreshejwe agaharurwa ku bice 67 n'uduce 93%. Nkuko umushiranganje wa mbere abimenyesha, hari n'ibindi bikorwa vy'abene igihugu hamwe n'izindi nzego bitaboneka kuko bitari bitegekanijwe ko vyinjizwa muri ico cegeranyo. Ivyo twazanye ngaha nabari byaranguwe mu gihugu cyose, batanze akarorero k'ibikorwa bikorwa n'abene igihugu mu makomine, ivyo nta birimo ngaha. Nagira nongere ko n'ikindi twavuye muri budget moyen tubasikira vers le budget programme, twihuse atana amategeko ahari ya budget programme, mu nyuma twagiye
gushiraho amategeko tumaze gushika muri budget programme. Ni naco gituma uno munsi usanga hariho certaines réalisations na cane des institutions constitutionnelles uno munsi udasanga muri raporo zacu. Iyi raporo ndabashikirije des réalisations des institutions constitutionnelles na namwe ziri ikimenyamenya namwe bwo mubandanya mwikipa ya sare nziza mubaka ngaha mbere yadufashije kwakira inama idasanzwe ijya nayo nyine nta namwe muzosanga muri PTB ya leta hano hamwe yatanzwe raporo. Nabivuze mbere fatino ku kibazo cabajijwe ku bijanye na stade Intwari atungene cabajijwe. Urumva ko stade Intwari ko yubakwa nizo institution nyene constitutionnelle mugabo ikubakwa haciyemo uburyo buva ku mafaranga yari yarabaye detourné ayandi akava muri konti ya initiative ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, eka mbere n'ayandi akava muri contribution z'abenegihugu natwebwe twese turimo. En plus des institutions constitutionnelles ibyo bakora ngaha muri iyi raporo bitaboneka, hariho na les sociétés à participation publique. Iki ndakivuze kubera icyabajijwe kuri aeroport nawe nyene twavuye muri budget moyen tubasikira vers le budget programme mugabo ibintu byose dushira muri PTBA ni by'amaministeri. Hariho rero na cane les institutions personnalisées zifise amaplan d'action yabo kandi amaplan d'action yabo aba validé par les conseils d'administration bafise n'amabije yabo bajera ivyo bikorwa byabo bantu muri PTBA ya leta na namwe. Inyuma yo gukurikirana icegeranyo nyezina nyeniteka General Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka arashima kandi akagira kashimika ko Burundi bufise ico bwishoboje nubwo hari abo baba batabibona. Ibikorwa vyivugira birahari kandi ni byinshi mugabo twebwe nk'abarundi ntabyo tubona. Uwambaye ikirezi nabona ko cera, ariko nabyo nyene nimwibaze ko ari bibi. Ku ruhande rumwe turahomba, twamuramutse twerekanye ubutunzi bwacu igihe badufatira ibihano batubwira yuko baharura indwi yaja mu mezi bavuga bati tuzoba twatembagaye barabura. Iyo baramuka bimenye ibi byose, iyo babifitiye ibiharuro bari kutugaragura. Mugabo ku rundi ruhande nabwo si byiza ko ukuri kutamenyekana kubera ko duhomba ububasha nk'igihugu bwo gushobora kuza gusaba amadeni uko dushaka. Ariko ayo madeni mugabo twoyishuye. Iyo umuntu yumvise ideni yumva umengo ni sawa, mugabo ikibazo dufise no kumva iryo deni ko ari deni ryo gukoresha kugira ngo rikuvyarire umwimbu. Kubera ko hari iyindi migambi n'ibikorwa byagaragaye ko bidashigwa muri ico cegeranyo, nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yaratanze ciyumviro cofasha kugira n'izindi nzego zikoresha uburyo bwa leta umusaruro wazo ugaragarire mu cegeranyo kimwe. Muri leta na cane mu bushikiranganje bujejwe ikigega ca leta barabi ingene bo kwiyumvira guharura ibikorwa birangurwa n'abene gihugu muri bya bikorwa twitwa ngo ni travaux communautaires, hanyuma babitangire amabwirizwa amategeko y'ingene no hagati mu gihugu
boshobora kubyigishayo kuko twahombera amahera menshi ataboneka hano muri bino vyegeranyo. Ibikorwa bya bene gihugu ni navyo ahanini source de revenu ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Gutyo mwosanga umwimbu mu gihugu wiyongereye cyane. Baraheza bazotwigira ivyo bintu, hanyuma barabe ingene bo byoja mu ngiro. Kwice n'ikibazo technique mu nteguro muba murimwo, nuko hoba ibwirizwa rijanye n'ibikorwa rusange. Ibi turamaze kubivuga kenshi, ariko iryo bwirizwa ntiriza. Un projet de loi sur les travaux communautaires, portant travaux communautaires. Kuko ndabivuze ko hari ibindi bihugu numvise bivuga ngo nivyo ngo waba ngo bakora kuri travaux communautaires gusa, kandi atari byo. Urumva ko bariko baradutwara igikorwa gikomeye cyane, igikorwa gikomeye cyane baciyitirira. Birakenewe rero yuko iryo by'integuro y'ibwirizwa yoshobora kuyumvirwa kugira ngo noneho nari nabagiye no mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira batwiyumvirire, barabe icyo kintu ko cyobaho. Gutyo imaze kujaho iyo projet de loi, imaze kujaho kumbure nibi byo guharura noneho ibikorwa bya bene gihugu byo babifise naho biba bihagaze, reference naho byo bihagaze. Mu bindi bibazo byabajijwe umushiranganje wa mbere harimo ibijanye n'imibano, ubutunzi n'ubuzima bw'iki gihe muri rusangi n'ibindi, nawe akaba yaragiye arishura buri kimwe cyose, uhereye ku bijanye no kunganisha imishahara, aho hari abakozi bo mu bisata bimwe bimwe ngo baba batashikiriwe, hamwe rero n'abakukuruke bemerewe agashahara ariko gushika ubu ngo bakaba boba bakironswa intica ntikize. Ikibazo turakize mu mushikiranganje wa mbere, naco gituma inama mushikiranganje yarakomanze yuko umugwi wari wafashije kugira habe deblocage des salaires usubira ugafasha kugira ngo bandi nabo batashikiriwe na politique salariale nabo bashikiriwe. Icyo gikorwa rero kiriko kirakorwa, nako twabibagiye nabo nyene turabazi. Iki kibazo carabajijwe no mu nama y'abategetsi inzego za leta iyo bakubera mu Mwunge, inyishu yatanzwe yoza gusubiramo. Yakuba umuvugizi w'abanyeshuri mu gihugu yavuze yuko raporo zose bazitanze abanyenicurano, hanyuma izo raporo ariko bazigirira exploitation kugira barabe ibishoboka, babone ayo leta izokongeramo ukwangana, baravye ayasanzwe ari muri INSS na WNP, barabe leta nayo izokongeramo, hanyuma rero baca barabugero abo baroterete bashobora kutunganizwa. Ifumbire ivugwa ko yoba idakwije bisabwa bikaba mu biteye n'ikibazo abarimyi, umwimbu ukaba muke, umushiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi arahumuriza. Ubushikiranganje mu bijejwe bwa muri ko burapima imwanya, uragira desante utateguje ugakorera mu kagenda ugapima, kubera yuko nukwamizako kugira tubone yuko ibyo turiko turahabera igihugu bikwije ibyangombwa. Iki rero ni igikorwa twasize imbere kubera ko tuzi neza yuko umwene igihugu asohoye isuka akabura umwimbu bica bimwe n'agaca bacika intege. Rero turagerageza uko dushoboye rwose kugira tugume tubikurikirana hafi abene igihugu nabo ushoboye gusohora isuka no kuronka ifumbire ashobore kuronka umwimbu. Bace mubaza akamana n'amahanga kuzirindi hinguriro, nivyo iryo hinguriro no musi bari mu mahese bariko besera ibitego bitandukanye. Nibaza yuko kugira
barabe urugero kuri ivyo bitego uko vyozogenda kuko ni branding yoyo muri izabo bariko bagira amayese kandi ivyo batubwira yuko biriko bigenda neza kwa amayese bariko barakora. Nayo ku kibazo c'amabarabara ariko yubakwa hakoreshejwe ubuhinga bwo kuyasasamwo amabuye ivyo bita pavement mu gifaransa, usanga bamwe n'abariya bafise ko amakenga. Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yarijeje abene gihugu. Le processus de pavage irafise les étapes icamwo. Izo étapes rero les étapes za pavage mbere nk'umucanguzo hariho terasema yarosharagema ivyo byose byaraheze asenisema bimwe bavuze byo guca amakariko n'ibindi. Ubu rero bagiye gutangira gushiraho amabordi hanyuma mwavuze muti nta bikorwa bariko birakorerwa n'abantu muri za bene igihugu bose bavuze yuko bafise amakenga na pavage zose zatangiye zizokorwa kuko zirafise amafaranga. Ku bijanye n'isanurwa ry'ibarabara ry'igihugu inomero 9 RN9 abubahwa baserukira bene igihugu bararonkejwe insiguro ishingiye kuho ibikorwa byo bigeze uyu munsi. Fagitire zari kuriwa hashinzwe kuri bumwe gusa. Ikibazo cha RN9 montage y'ibarabara rya RN9 ni montage yari yabaye nziza cyane kubera yuko la societe iriko ifitanye amasezerano na leta bari bemeye yuko bari twubakira tugatanga amafaranga y'amarundi mugabo akaba ariho certain pourcentage tubahereza amadolari. Zirya fagitire rero zitararikwa rero iz'amadolari kuko ni montage yari nziza cyane ko twarabona yuko leta izakura inyungu ikomeye. Umushikiranganji rero babandanya dodora kugira arabe yuko izo fagitire zindi z'amafaranga y'agaciro nazo zoshobora kurima kugira la societe ibandanye ibikorwa byayo. Amabarabara yose dufise yagiriye igihe kimwe, nico gituma nkayo uno munsi ari mu bibazo. Havuzwe amabarabara ya Gitega Rutana uyitegereje yose za RN9 hose n'amabarabara yagiriye igihe kimwe, sinomara kwacahindura rimwe. Nabwo dushimire abayakoze n'abayakurikiranye ikaba atari bwamenye kwisibiribwa canke ibindi byose biribwa kuko aya mabarabara yararangiye. Hariho n'ayakozwe mu nyuma no munsi asigaye ari muri leta imeze nabi gusumba aya yakeye. Aha rero turafise amadefi muri iki gihugu cacu, nibaza kandi yuko ayo madefi kugira tuyasirimonte kugira tuyarengane nuko twese tugira twese twumva yuko defi zihari hanyuma tukamenya uko tuza tukakura mu kimwe kimwe. Naye kuvuga ngo ibibazo dufise byose tubitorere mw'ishuri imwe nibaza ko bigoye kubera yuko amasosi y'iwacu turazi kwangana turazi yava mu gihe twaba tutarashika ku ntambwe yuko ubutare tubwimba ngo dusahirize. Nibaza yuko ari uko tugenda bukebuke tukaza turakora kimwe kimwe. Nayo kuvyerekeye ifumbire aho vyagaragaye ko abarimyi batashoboye kuyironka ku gihe no ku rugero rukwiye kandi amafaranga yayo biboneka ko yakoreshejwe, ifumbire nayo ntiboneke. Umushiranganje wa mbere yaratanze umuco. Icyatumye iyi fumbire itaboneka icakibazo nyina twakunye tuvuga twese n'amadovize. Iyo rero umushikiranganje amafaranga amarundi bafise bari bayarondetse kugira ayarundika muri banki centrale kugira irondera amadovize, batwe kumva twamaze kurungika bije bayamaze kuvuga
iwacu amafaranga basigaye muri berbe ari ibintu yuko avuga mu madolari kugira ngo mu vyabajijwe umushiranganje wa mbere harimo kandi ivyerekeye ibigori aho abenegihugu barimye baronse umusesekara bagashaka kumenya ko leta izobigura narijya iheruka gushinga igiciro cavyo. Amategeko leta ntiyashinze igiciro cy'ibigori gusa, hari n'ibindi bintu byose leta igomba gushinga igiciro babasinze muri abenizo cyane. Ariko ku bigori kugira leta iramenye abenegihugu yasizeho igiciro kugira abadandaza bareke kwiba abenegihugu. Leta yasizeho igiciro kubera yuko hariho ingufu za leta abenegihugu batazi mu rujya n'uruza baronse. Izo ngufu za leta ziva hehe? Ziva muri twaturusho leta irihira umwenegihugu ariko mu ifumbire, mu miti yo gupompa, muri dome n'ibindi byose. Nico gituma leta mu gushinga igiciro iraba urukundo production, ati mbega kugira himbo ku kiro kimwe c'ibigori umurimyi yakoresheje amafaranga ngahe. Mugabizo muva bene igihugu rimwe na rimwe ntibaziharura. Nico gituma leta ishinga igiciro. Leta rero yarashinze igiciro, twibaza neza yuko bene wacu babadandaza ubwisunga iki giciro. Leta nabo ntiyabona batariko barakisunga, leta izoca ifata izindi ngingo nazo kugira itunganirize abenegihugu. Kw'izina ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka zari zikoraniye hamwe, nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarashimye ico cegeranyo cerekanye ko leta imaze kurangura ibitari bike, aca ashimika yitera intege kugira ngo n'utundi tubazo twibonekeza mu gihugu dushobore kuronswa inyishu irama. Turashimye vyakozwe, je nkuko nari nabivuze ntangura, turavye igihugu uko giteye, ibikorwa biriko birarangurwa ingene bingana, byaragiye nibaza mvuga nti none ko abarundi sinzi abarundi kumengo barakunda kubaka cyane. Nukuri igihe hagati mu gihugu sanga ahantu hose bariko barubaka, mugabo wumva wana abandi kurwana bavuga ngo turakenye, abandi amagorofa ariko araduga. Rero hari igihe nuba ariko araduza igorofa kwigira ngo turakenye, cyangwa kugira ngo ndabuze igitoro, nawe ico gitoro ibyo bintu ari kubakisha n'ibintu yabuze hanze, ariko akaba ariko wagenda mu ibarabara ukabona imidugi kwegana, mugabo ukumva abantu bavuga ngo nta gitoro, none njya midugi igendeshwa n'iki? Nimba nka devise bakunze kwitwaza, nimba atazi hari mu gihugu, none arya makamyo yirigwa agenda akwegana menshi, ubona yuzuye amabarabara, none bakoresha igitoro bakurahe? Kubera iki mudaheza ngo mubabaze? Bakoresha igitoro bakurahe? Nubu genda murama imiduga yuzuye amabarabara, amakamyo ariko aragenda. None ukuvuga ko ayo madevise ntari muri leta, ntari muri banki centrale, n'amadevise abantu bafise mu mifuko. Mugabo kurira no kugira ngo bahende ubuyobozi bw'igihugu, bahende indongozi, biriza kandi bicaye ku madevise wabo. Abashingamateka barakoranye kandi ku munsi wa kabiri genekezo rya 8 ndamukiza 2025. Muri iyo nama ya bose yari irongowe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe
abashinga amateka barashikirijwe icegeranyo c'ivyaranguwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana igihe ari mu rugendo yagize mu ntara yatowemwo Muyinga kuva kwa 13 gushika kwa 18 ntwarante uwo mwaka. Muri iyo misi yose yarifatikanije n'abagize amanama ya komine Muyinga, Buhinyuza, Mwakiro na Gasogwe mu nama yo gutegura uburyo ikomine ya Muyinga yagutse izokoresha mu mwaka wa 2025 ushire wa 2026. Harabaye kandi kwitabira ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku rwego rw'intara ya Muyinga, kwinjira icese ingoro z'abahanuzi b'abakuru b'imitumba ya Tangara na Kamaramagambo yo muri komine Butihinda n'ibindi. Nkuko vyagaragaye muri ico cegeranyo, aho hose icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka yashimikiye hanini ku gutsimbataza amahoro n'umutekano, kubandanya ibikorwa bibashikana ku iterambere rusangi, kubungabunga umwimbo kandi bagwanye urudandazwa rwo mu kinywabi, bongere bakorere mu mashirahamwe koperative. Abakenyezi b'Imuyinga nabo yabahamagariye kugira uruhara ruboneka mu guterera mu iterambere ry'ingo n'imiryango no guha indero nziza abana bibarutse. Ningaha duciye dusozerera ikiganiro ikiyago c'inama nshinga amateka twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi. Ishimwe mva mutima ni ryanyu mwebwe mwese mwagikurikiranye mutekanye. Ndashimiye kandi bagenzanje umwe wese ku rugero yitanze ko atiziganya agaterera binonokewe kuri iki na kiriya gushika ikiganiro kibashikira atankomanza hiwanyu. Ndabasezere ndabipfuriza amahoro y'Imana, gira iteka nitekane naho butaha.